cyane ndifeho kontumira kwa mbiri kubera buno buntu bw'Imana itugiriye amakati somo cyo mu rugo kugira ngo tube turi imbere y'Imana. kutingare pasogoro Yesu nashimwe, Yesu amikidwe, Yesu nashimwe. Yesu amikidwe. rimwe na rimwe kambiri umwanya nk'uyu mtawu nonga ino usanga shetani ungapenze satana atuma umuntu ahungabana mu bwenge, angalengese mundu kurubana mu ugasanga nzero wicaye hano ivyumviro biri ahandi, upeta wangarapa no kumamagana kuko ndwari satani arazi yuko hano hantu hamuhomvya vyinshi. bifukwa satana azi waguti pano Rero ndakwifurije kuba hano, nikufunirani Imana iguhezagire cyane. uti ambuya budari Turashimiye Yesu rero. tiyamika Yesu Mw'ishure ya Bibiliya turashimiye abarongozi Bible college tiyamika abagoreri twemereye ko twosangira uyu mwanya, kivuga ati vomekeza kuditingare pamozi kuko mu nama yacu yo mw'ishure kifukwa mu meeting yacu ya muswari twarifuje ko twahora duhurira hamwe, tinafu na kuditiga zisongana uyu pamozi munsi tukareka kwiga tukarondera Imana rero tareka kupundira tasakira murungu rimwe rimwe mu kwezi. kamozi pemansi Rero turanezerewe yuko Imana yatumye bikunda, takondura kifukwa murungu arenge kandi turazi yuko akigoro bamwe n'abandi bagize kugira ngo tube muri uyu mwanya atagukeka n'ivyijana. Imana iratugirira neza. popanda chikayikodiza enda bwino Yesu abahezagire, ambu yakudaritse Yesu abahezagire. Yesu akudaritse Ndagomba yo dusangira ijambo ry'Imana. ifuna ati diere pamozi mama murungu Numvise twosangira muri uyu mwanya, iyo mwe nambira butinga diere pamozi ndagomba mu murungu kanya dufise nifuna mukanda uko motiri nako twigire hamwe igitabo ca Esteri, tipunzire pamozi bukura Esteri ariko tucige mu buryo bw'amasengesho. koma tipunzire mu mbari y'amapembero Ndagomba dusome ibice bitandukanye ndababwira, tizaberenga amavesi yose ya nayo mwe hanyuma tuze kuganira kwayo majambo. tipozo tizaenda tigambisane pari pawaya Turasoma Esteri 3:16. tizaberenga Esteri 3:16 Esteri 3:16. Esteri 3:16 Esteri ni igitabo kiza imbere ya Yobu. Imbere yo gushikira Yobu batangurusha muri Esteri. Esteri ni buku yamene ibwera pasogoro pa Yobu Uvuye muri Nehemiya ninje wacokera mu buku ya Nehemaya. Duhere kuri 3:16. tizayambirira pa 3:16 Oh, sorry. Mumbabarire, munye kururukireni ni 4. 4 Ni 4:16. Mumbabarire. ni 4:16 4:16. 4:16 Dusome mu izina rya Yesu. tizaberenga mu zina la Yesu. Ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani, mwisonzeshe ku bwanje, mumare iminsi 3 ku murango no mw'ijoro, mutagira ico murya canke munywa. Nanje twe n'incoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyene, mpeze mbone gushikaho umwami ari, naho ari uguca mu cagezwe, kandi nama ndamukiwe no gupfa mpe. Yesu adufashe. Amen. 5 ku murongo wa 2. 5:2 Nuko umwami abonye umwamikazi Esteri ahagaze mu rwinjiriro, Esteri agira ubutoni imbere yiwe. Umwami atunga Esteri inkoni y'inzahabu yari afise mu minwe, maze Esteri aca yigira hafi akora ku mutwe w'iyo nkoni. Amena. Amen. 6 ku murongo w'7. 6:7 tugeze ku murongo w'10. tizaperera pa versi ya 10 6 ku murongo w'7. 6:7 maze Hamani abarira umwami ati umuntu umwami akunze guha icubahiro bozana imyambaro y'ubwami iyo umwami ahora yambara, n'ifarasi umwami agenderako yambitswe urugori rw'ubwami 9. maze iyo myambaro n'iyo farasi bobiha uwo mu baganwa b'umwami asumvye abandi icubahiro, bakayambika uwo muntu umwami akunze guha icubahiro, bakamugendagendesha mw'ibarabara ryo hagati mu gisagara ari kuri iyo farasi, bagasemerera imbere yiwe bati umuntu umwami akunze guha icubahiro, uko niko azohora agirirwa. Nuko umwami abwira Hamani ati banguka wakire imyambaro n'ifarasi nk'uko uvutse, ubikora utyo kuri Moridekayi umuyuda,
yama yicara ku kirimbi bwami, ntihagire na kimwe uhaza mu byo uvuze. Amen. Amen. Tusome ndwi kuri 10. Tiberenge 7:10. Nuko Hamani bamumanika kuri ico giti nyene yari yateguriye Moridekayi, maze ishavu ry'umwami rirahwama. 8:17. 8:17. 8:17. Tusome mu izina rya Yesu. 8:17. Maze mu gihugu cyose no mu gisagara cyose aho icagezwe c'umwami n'ivyo yashinze vyashika, abayuda baranezerwa, bagahimbarwa, bagatumirana, bakagira umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo muri ico gihugu batora idini y'abayuda, kuko abayuda bari babateye ubwoba. Amen. 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 Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nagomba mvugane namwe ijambo Nifuna nigambisane ndinu mawu. ivuga ku biva mu gusenga no kwisonzesha. Mawu yamena yangura pari zomwe zicoka Ibiva mu gusenga no kwisonzesha. zomwe zicoka mu mapembero. Twisunze kino gitabo ca Esiteri. Kuyanganira mu buku la Ndazi Esiteri. yuko ivyo ngira mvuge Niziba kuti zomwe nifuno sivyo yangura. vyonyene biva mu gusenga no kwisonzesha. Niziwe kachape za kupembera. Hari uwundi muhinga Kulika ukaswiri wina. yavuze ku vyo gusenga, Anayangura pari zo avuga pembera. ngo Anagamba kuti dushobora kuronka ibintu vyinshi mu masengesho ingapeze zintu zambiri mu ngo mapembero. birengeye ubwenge n'ivyizigiro vyacu. Zopitirira nzeru ndici cetekero cha. Hano rero muri kino gitabo Pano mu buku lino turi mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. tiri mu mfumo wa Medi ndi Aperesi. Aha ni ku mugwa mukuru Shushani. Hapa ni kuchipanda cha Murazi kushushani. yuko hari habaye iminsi mikuru Muzi bakuti kunari siku ya Ahasuwerusi yari yagirishije. Ahasuwerusi anari ndi pano. Hanyuma rero ku munsi uherukira iyo minsi mikuru Ndipo so pasiku yose iri mapando yifuza yose. kwereka abatumire biwe Anafuna kurangiza bo itanirwa bace. umugore wiwe mwita Vashiti. Mukazi wace wo kongora Vashiti. Ikibazo rero cyari cyabaye, Vutu yamene inariko. bari mw'urwo rubanza. Pomwe banari mu pando ija. Vashiti nawe yari afise urundi rubanza n'abagore. Vasi ndiye anari ndi pando ndi azimayi ena. Umugabo yari afise urubanza rukomeye. Muzibambo anari ndi pando ya ikuru. Hanyuma Vashiti nawe atwara abandi bagore bagira urundi rubanza. Vasi naye anatenga wazimayi bena ndi kuchita pando. Hanyuma yamutumyeko, Pomwe anamuyitana. murazi ko atamwitavye. Muzi bakutesa na muyanje. Hanyuma rero umwami Ndipo so mfumu acarababara, cinamubaba. acaragira umubabaro mwinshi. Ye cinamubaba kwambiri. Mu nyuma yaba abahanuzi biwe Pambuyo pace baupuku baca baravuga bati Vashiti nakugwe mu bwamikazi. banagamba kuti Vyagenze uko nyene. atoke mu mfumu. Murazi ko yasubiriwe na Esiteri. Muzi bakuti mu maro yace munangara Hanyuma Esiteri. rero Muzi ndipo kino gihe turiko turiga amajambo tawi yomwe tipundira y'ibiva mu gusenga no mu kwisonzesha. zomwe zicoka mu kupembera ndi kusara Icyo nagomba kuvuga hano, somwe nifuna kuyangura pano. hari habaye ikibazo, Kunari vuto. kandi cyari ikibazo gikomeye. Ndiposo inari vuto ya ikuru. Hamani yari yasohoye itegeko. Anari acosaramuro. Byaboneka ko Sinari kuoneka kuti. umwami yari yamushingira itegeko rimukingira kandi rimwubahiriza. Sumu anari yampasa maramuro yo mucinjira. Asohotse Ngati yaturuka ariko panja. ararengana ku irembo. Ngati yapita. Abantu bari ku irembo Bantu bose bari parubanza. bategerezwa kumwunamira, Banari gufunika bagashika kuziteka. hasi, Ndi kufika pasi. bakujya ko umuntu yari yikubita imbere y'Imana. Monga mamene muntu akwati. Hanyuma rero Ndiposo. muri abo bantu bo ku irembo Bari bantu bakuparubanza. harimwo umugorotsi Kunari worungama. yitwa Moridekayi. Wocegwa Yari umuntu Moridekayi. yubaha Imana. Anari muntu woremekeza Uwo rero uyo muntu. aho abandi bunama Pomwe benda banari yaguma kupanda. ahagaze. Banari Uyu mugabo kuibirira. yari akomeye cyane, Uyu mwamuna yari nari azi wolimba. Imana yizeye. Anari kuziba mu rugo. Amen. Amen. Hanyuma rero Ndiposo Hamani ba bantu bakorana nawe ku irembo Hamani banari kusebenza ndi iye. baca baragenda babwira Hamani, Banayenda ndi kuza Hamani. baramuyagira bati Banamushimikira kuti. hari umuntu atakubabaye, Buri muntu womwe sagusahara. abandi tukunamira, Ife bena ngo tikugwadira. wewe ntiyunama. Iye samagwada. Ngirava mu bwoko bw'abatunama, Ari mu kapena ari mu mutundu w'abantu abene batagufukamira nyakubahwa.
banene sibakugwanira wolemekezeka ibintu byo kwitondereza ntibyatanguye vuba ku bakuru vintu vonzifaka pafupi kera nk'umuntu nyene vinayamba kudara abantu barakunda kwitondereza bantu bamakonda kufaka gusogoro toneshejwe n'uhoraho ni watona koma muntu amenanya muri tabiye ndio amenanya musa hanyuma rero ndiposo murabizi ko Hamani muzi bakuti Hamani yari umushikiranganje wa mbere wa Ahasuwerusi anali vice president wa mfumu acaragenda anaenda arabwira umwami anauza ati hari ubwoko muri iki gihugu cawe kuri mutundu omwe uri muzikora ubereye kubaho omwe sufudia kukarapo ngo nifuna nigambe hari inama z'abadayimoni kuri meeting ya mwanya na buri saha ntawi zose Satani mwasi wacu Satani amudani ntanezerwa ko tubaho zako ndwera kuti kuba turi ngaha pamene tiri pano ntanezerwa kuriho zako ndwera kuti uriho ariko nagira ndongera nature haleluya tuzobaho mu izina rya Yesu haleluya haleluya tuzobaho tizankarapo tuzova mu isi hageze tizacoka mu ibikorwa tumukorera muri iyi si chitozo mutimusere kitarahera tikaribosira tuzogumaha haleluya tuzobaho imana izotugwanira imana izotuzigama naho Hamani agomba ko tutabaho tuzobaho tizankarapo murakabaho mukarepo murakabaho mu izina rya Yesu haleluya amen haleluya amen acaragira inama anakitisa meeting ndagusavye nikupembana nari mvuze ijambo ndagusaba ndirindi mawo zanye n'amahera menshi na leta ndidarama zambi guha winyemerera yamene nikakupasa kati wavomera kitoto ngati wanipasa chidizo ugasohora itegeko kachosara mu ticuma ubwoko bwose yo paya mutundu wose uyu umwami ati ivyo nta ngorane vy'ukuri mfuma ati hizo nayo mahera yigumiritse ndarama zako si kidodo gusa si chidindo chabe andika remba baca barandika barandika yuko abayuda bose banaremba kuti majuzi bose bategerezwa kwicwa bafundika kupayiwa mu kwezi bari batoye kwa 12 ndi mansi yamene wanasanga hanyuma rero ndiposo abayuda majuzi bazabumva abona itegeko risohotse banamverera muro ya chopa ati umuyuda wese ati mujuzi ari yese akwiye gupfa afundika kupayiwa azokwicwa azapayidwa itegure ukozekere tubice tubapaye tubamare tubasirize abayuda ntibapfa gupfa majuzi sibamafata ifefefe abayuda ntibapfa gupfa majuzi sibamafata amen amen nagomba mvuge ngo nifuna nigambe kuti naho ibibazo bihari oro mavuto yariko naho intambara zihari oro ngodo ziriko turafise n'Imana koma tirindi mu turafise Imana itugwanira tirindi mu rungu dukwiye gusenga womo tiyenekero dukwiye guhamagara womo tiyenekero rero hari ibibazo kunari mavuto abayuda bari baragize ubwoba majuzi barayopa bati turapfuye tafa hanyuma Moridekayi ndiposo Moridekayi aravyumva arabona n'amakopi anaona Esiteri ntiyari yaronse ayo makopi aca aragenda Moridekayi aramubariye ati raba ico wofasha imeze nabi hari inama zagiriwe abayuda none rero raba ico ufasha Esiteri ati ntavyoshobora maze ukwezi ntayagana umwami kandi umusanze muhuye ukagenda kumusaba ijambo atagutumyeko uca wicwa Moridekayi ati Esiteri nawe uzi icatumye wimikwa kwa mwamikazi mu gihe nk'iki sichizibika chamene chizarengera shoboka yuko kugira ngo duseruke mu bintu nk'ibi kapenda chinari kufuna kuti utiipi ati kandi ugapfa kwiyumya ndiposo ngati abayuda bazotabagwa biciye ahandi majuzi bazatandika kugira niho rero aya majambo twasomye mu mawe yamene tabe Esiteri acaratuma ati turemeye tubwirire abayuda bose koma uzani majuzi bose nanje twe n'abakozi banje tumara iminsi 3 tutarya tutanywa
ndifuza kurya duhamagara Imana yitane mu rugo ntako dupfa kucira kuti tugomba duhamagara Imana. ndifuna Esiteri ahishurirwa ati ikibazo nk'iki gisaba gusenga no kwisonzesha. Esiteri rero arasenga. Inyuma y'iyo minsi 3 rero bashikara kubiva mu gusenga no kwisonzesha. Amaze igihe ariko arasenga nagira ndakwifurize nimba hari ibibazo uhaye uracamwo uhaye uragwana navyo subira kuri uyu mwuga wo gusenga no kwisonzesha. Gusenga harimwo ububasha, gusenga Imana harimwo ububasha. Ajya guhura n'umwami, hanyuma rero umwami amubonye aca Esiteri agira ubutoni ibitari gushoboka kubera yasenze bityo birashoboka. Nagomba kuvuga ikintu ca mbere ngo gusenga no kwisonzesha gutuma ibidashoboka bishoboka. Ugusenga no kwisonzesha gutuma ibidashoboka bishoboka. Ntibyari gushoboka Esiteri abonana n'umwami, ariko Esiteri agiye yasenze yisonzesheje Imana imushyira ku bwiza bwayo. Niwe yabonetse umwami amubonye abona ari mu bwiza budasanzwe akimutunga inkoni ati Esiteri barira ugomba nawe coba igisata cy'igihugu uragihabwa. Haleluya. Kudasenga no kutisonzesha ukwihombya wowe nyene. Hari ibintu byinshi tudashobora kuronka tudafashe umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Hari ibintu bizoguma bidashoboka kugeza igihe tuzofata ingingo ati Mana ibi bintu birambabaje, ndaje ndahevye kurya ndahevye kunywa ndagukeneye. Yewe urashoboye ibyo nashoboye, amaboko yawe agera kure, ijambo ryawe riri n'ububasha. Ndabifurije gusenga no kwisonzesha. Imana ibigukomereze mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibidashoboka birashoboka iyo dusenze tukisonzesha. Abemera ko dusenga iyo dusenze twisonzesheje hari ibidashoboka bishoboka. Muvuge muti amen. Muvuge cyane muti amen. Haleluya. Imana igushobotse, Imana igushobotse ibidashoboka bimwe byase byananiranye bidakunda bimwe bigoye. Iyo dufashe umwanya tukajya imbere y'Imana tugasenga twisonzesheje birashoboka. Haleluya. Tubayeho murunganwe tangara mu generation ibintu binyaruka. Kera kudara ba mama amayi n'abanyogokuru ntibambuye abantu bateka inyama saa 9 banari kufaka nyama 15 hours ukayirya saa 3.
noyirya 23 amasaha iwacu muhira iyo inari ntawi yapata kunyumba mutegerezwa kwishira ku ziko saa 9 baizo tuda karindira ariko muri ino minsi koma masiku ano naho wowe ushitse saa 1 oro wafika na 19 saa 2 urashobora kubura iyi nyama 20 hours nje kuri muronganwe rw'ibintu binyaruka tiri mu generation ya bintu instantane ibintu binyaruka bintu votamangisa binyaruka cyane bintu votamangisa rero ndiposo ibi bintu binyaruka ibi bintu votamangisa musiko bigenda mu muzimu simamene mwemu na instantane baho mu muzimu kuri be maspiti narigeze kumva ishengero ninamvera mupingo ahantu hamwe maro yena iryo shengero ryitwa dakika 3 umupingo utati unari 3 minutes abantu ugiye gusengeraho ukaenda kupemberera hapo mu madakika 3 muri 3 minutes Imana yabikwishuye ati nje Mungu yakuyanga bongo boza nibikunda sizingateke Imana ntimeze nkajya bafyonda ku itara rikaca ryaka Mungu sari monga pamene utinyika paraiti yaka irakeneye ko tuba imbere yayo Mungu w'amafuna tingare pasongoro pahe umwanya watenga ndawi ikintu cyose mwisi ukuntu ibintu bigenda muzika ngomene bintu bimayerera ibintu byose by'agaciro mu kubironka bintu bose babihebera umwanya bamatenga ndawi babihebera umwanya bamabitayira ndawi abanyeshure ba Bibiliya bopuzira Bible bamenye agaciro k'ibi bintu mu muhamagaro wabo nansi bavarira bintu bitaniga bugaye amashope bena ngo bavarira amashope bakayugara bavara bakaza bakicara babwera bangara bakabihebera umwanya bafitengera ndawi Yesu abahezagire Yesu abadagire ibi bintu rero byo gusenga no kwisondesha ibi bintu bose arakakuya tubiha umwanya bifundika tibipate ndawi agaheba indya muntu yareka kurya agafata akanya umuririmbyi wese ngo ko ari we nziga kuntu wabwira nagamba kuti disetekera sinzoreka sinizareka gusenga kumpembera haleluya amen gusenga no kwisondesha gutuma ibidashoboka bishoboka bya bindi uri kuragwana nabyo bya bindi byose no kwifurika inkomezi no gusenga no kwisondesha kugira ngo bishoboke mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu icya kabiri cy'amatu gusenga kupendera no kwisondesha gusara cyakuja guhindura ibintu giturumbuka kusinda bintu mwazizizi guhindura ibintu giturumbuka kusinda bintu mukadawe kangono utari ibintu jewe giturumbuka ni ikintu ntaba nari niteze mwazizizi ni ikintu cyamene siwe nzocetekera utoziga ikintu cyamene siwe nzoganizira atavyizigira uba ufise ikintu cyamene uri becicetekero utabona iyo kija niyo kiva cyamene siwona kwamene ciyenda ubona kiraguturumbukiye ubona cakufikira nkawavuze Pastor Oscar mu gikorane ngonga bamusa Oscar mu crusade yagiye abona umuntu amuturumbukira anaona mtu wa mufikira ati jewe ibihumbi 10 ndabita ati 10 pini napeleka amen amen dushimane na Oscar dushimane na amen amen Imana irazi guturumbura Mulungu azima kubera mwazizizi rero ndiposo nkuko yari asanzwe abikora mwamena nari gucitira Mordecai yari yatonze ku kazi Mordecai nabwera ku njito itegeko ryari ryashinzwe komara murenze idatonze ku kazi ati akafika ku njito hari umunsi Imana yari yateguye kuri njito yamene Mulungu yaza nakoza umunsi w'Abafaransa bita G siku ba France yamene bagamba kuti G abongereza bawita D ba ku England bagamba ati D utazi de yamene suziba umunsi atana uzubona byaduka de yamene uzaona zaturikira ubona biturumbuka wabwera zaturikira abagiriki babyita kairos bagiriki bagamba kuti kuturikira umwanya kanya gatoya bantawe kangono rero ndiposo ukuntu byagenze Hamani yari yatashe Hamani yanaenda kunyumba madame wiwe nauza mkazi wake jewe vrema ndatonya ati nyendine mukari namanye n'umwami nende na mfumo ariye turanywa wate twamwa mkazi yari yadutumiye ati mkazi washenze ati itana kakimbabaje koma kuri kamera kari yicaye hajya simerewe neza Mordecai kari wa moyo mpaka amwarire Zereshi hari abagore babi kuri bakazi boyipa mama Imana izirabafasha muhanura abagabo banyu neza azimahi mukazipasa Mungu akutangize rero mupase bwino upungu wa muna bantu genda umusabe ati ndani mupembe
bamumanike bamufake pa Chimtengo, bamumanitse tuzoze kujya atarikora nene, bakamufaka pa Chimtengo ukaende kujya heza ali pa Mutengo. Nabicanye niba by'ukuri Bantu bopaya nibo yipa. Nyuma rero ndiposo Hamani ati kandi no video nivyo, Hamani ati zoza arashinga igiti anafaka Chimtengo kire Mutengo utari. Dufise Imana ikora, ndi Mulungu amene asebenza. Amen. Dufise Imana ikora, ndi Mulungu amene asebenza. Haleluya, amen. Nimba warabisengeye iri kwirakora, ndatunapipendera Mulungu ari gusebenza, ari mvuze ngo iri kwirakora, nigamba kuti Mulungu ari gusebenza. Ubona iri kwirakora, oro nangu subiona Mulungu ari gusebenza, nibaza kukubwira ngo ndabigejeje, ndiposo ngati Mulungu asebenza sasa kuuza kuti nafikira hapa. Hamani yarazi biriko biraba, Hamani siyenze kuzibaza amene hariya kukirimba kuja ku president kuja gusenga kwamba ko no president kwisonzesha ndi gusara cyakurya. Ahasuwerusi arabura itiro, Ahasuwerusi anasoba turo, araryama arabura itiro, anagona sana tuone turo. sinkeka ko kukirimba siningaganizire nta bikoko bimujya byariho bimwe biba mu gitanda, unari besanya arabura itiro, kwa maturo tunasoba, arabyuka anauka acavyura abakozi bo kukirimba, anausha banji tugenda mu ndabiri ibitabo, tugenda ndi munione twe turasoma ibitabo, iberenge babuku gusenga no kwisonzesha, upembera ndi gusaba turumbura ibintu kuma leta abantu bagasoma ibitabo batari gusoma, baberenga mabuku kubera wowe na jewe. Haleluya, ndabifurije gusenga no kwisonzesha. Hanyuma rero ndiposo umwami acarababariye ati somera ibitabo, mfuma naboza kuti berenga mabuku, baca barasoma banamba kuberenga, basanga ari igihe igeze kugomba kuba kudeta, kunafika banaona kuti ndindawu kamene kunafuna kungara kuku. ama ico gihe ndawija umugabo yitwa Moridekayi, mwamuna wochedwa Moridekayi abibwira abibwami, anaenda kuuza kwa mfumu ati haribona na Bigita, ati kulibona na Bigita bagomba baguhirike, bafuna kukuchosa. baca rero ndiposo barabitohoza, basanga nivyo, banapeza nizona, baramusomera ayo makuru, banamuberengera mbirija, bageze aho nyende bamene banafika pamene hapo. Ndakunda Imana kwera, niko nda Mulungu zona gutumbereza ibintu mu gihe cyavyo, amafaka bintu sirenge ndawi yakaenda, ati hagarara aho nyene, mfuma ati kubera gusenga no kwisonzesha, kamba kakupembera na kushara cyakurya, hagarara aho nyene, vinaibirira pamene hapo. hafise ikibazo hapo nili nafunzo, babanza kubigira ko comment rero hapo bamugambi paramata ati pali funzo, uwo muntu ari ico yahawe, uyo muntu kulitamena napasiwa ati anacho yahawe, ati kuibe nta na kimwe kuri boro kimozi. nawe Hamani ariko araza, Hamani ako kwera Moridekayi ngo amanikwe, kuti Moridekayi afakiwe pa Mutengo, kumubwira ati pamene wanasaza kumuza icyo yahawe sana pasitwa chintu. Hamani barashitse, Hamani aheze afika, mwama ati uwo ninda ari mu rugo, Hamani ati nindana ari panja, umushikiranganji wa mbere ati ni vice president, yinjire, ati angene Imana iguturumbure, Mulungu amen, Mulungu akunete mwazidiki, kuri uwo mwanya nyene ntawe upyamene iyo ari ngaho nyene, pamene nari hapo Hamani abarinjiye, Hamani angenda ati nyakubahwa mushikiranganji wa mbere, ati woremekeze ka vice president, nagira ndakubaze, nifuna umuntu ndikufunze jewe umwami nkunze guha icubahiro, muntu ine mfumo yokorerwa ibiki, maningi yokorerwa ibiki, anamuchitire chiani. hanyuma ndiposo mugabo rero ndiposo sandi icubahiro n'igihabwa, uremerero usuma kutira, acavuga ngo mu mutima ngo cyayibwira ngo hari undi atari jewe, ati mu mutima mwaka naganza kuti si wina komandile, acasaba ibintu atararonka, anapemba vindu vamene akalipopeza, yasabye ibintu yifuza, vindu vamene anapunda ni vindu vamene anali kufuna. narumvise umuntu sinzi ko ari byo, ninamvera muntu sinzi bakati ikindi gihugu kuti muziko lina ngo umuperezida we yaramutumyeko, president wacu anamwita yari umujenerali akomeye, kuti anali general mukuru, wacabari ati generali, anamuza ati general, bise babivuga ati wewe numva bavuga ibintu atari byiza, ati ninamvera bagamba vindu pamene voipa, ati iyo ntebe wicayeko ngomba ndayigukureko, ati mupando wamene wakarapo nifuna nikuchosepo. generali acamubwira ati nyakubahwa perezida, general anamuza ati woremekeza president, ukankura kuri iyi ntebe nta yindi mbona noshobora atari iyo kwawe, ati ukanichoza pa mupando uyu siniona wina wamene nizako anisa koma wo wako. sasa generali akubwiye ngo uri perezida ucugira ubwoba, general ngati yakuza so unichi uri president, rero Hamani
Hamani yari mu bwoko bw'Abagagi, anari mu mutundu wa Agagi, babandi Sawuli igihe yaja kurandura yasigaza, baca bamene Saulo anasiya pamene anaenda kuomba. hanyuma rero ndiposo aca arasaba ati anapemba kuti uyo muntu umwami agiraho icubahiro wamene mfumu afuna kupasa uremerero borondera ifarasi y'umwami yahora agenderako, bangamupase hosi yamene mfumu yenzoyenderako, bakayambika urugori rw'ubwami, bafakapo na korona ya ufumu, bakaca baraba impuzu umwami yambara ko Hamani ntiyari bwazamba, batenga na tombara tamene mfumu bakaca baraba uwusumbye abandi icubahiro ngaho ibwami, bayangana muntu wocira benango uremerero pano pa ufumu, atakaca mutarika akamushirako amunyamura ndi kumwikako, akaca agenda imbere y'abagenda arasemerera ati uku niko umuntu umwami akunze azohora agirirwa, ndi kuyenda kusogoro kwaca ndi gufura kuti wamene mfumu anyamurira atamba kuti tiwa chochape senga pre kupembera zose senga no kwisozera kupembera ndi kusara chape tumubona ibintu abantu batiteze kuzare haleluya uzotuma uronka ivyiza abantu batoguhaye kitarengeza ubona abantu batibaza kukwiye kuronka uzapenda pamene bantu babona kuti siwe nzoyendera kunkara navo kuko burya nawe ivyiza birakubereye niyo nazabwino nzokwenera nizokwenera wofata umwanya ugaheba kurya no kunywa ugatenga ntawe wareka kurya ni kunywa umwanya ugashira amavi hasi ugatenga ntawe wagwada pasi burya nawe wobironka nawe ungapeza. hanyuma rero ndiposo Hamani umwami acamubwira ati rero ivyo bintu vyose uvuze ufuma namubuza kuti zonse zo niwe yangura uhaguruka unyamuke, kubera urumva muravyumva nawe bitanze niwe yasumbye abandi icuba, ndiye nari kuremekeza ucira benango uremerero, uende ubigirire ucitire Moridekayi wa wundi yicara hariya kw'irembo, uja wamene ankara kuja ku geti. Yesu dushimire Yesu, tuyamike Yesu, haleluya, amen. Dawidi yavuze David anati nukuri nizona ivyiza sabwino imbabazi, haleluya, kukuzonyomako bizangara parine mumarabokatayira, haleluya, amen, bizonyomako bizangarira parine, amen, 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 amen. Imana idutegurira ameza mu maso y'abantu, Mulungu akikondera tebo pamaso pa Dani yatu, abasi bagomba ngo ntitujye badani bezofuna kuti neza mukayategura mu maso yabo pamaso pawo tukarya tugahaga takuta, ndongeye kwatura na ururaso urakabaho ukarepo romogande pelatosai, amen, rukategrende men urakabaho kumuntu ungarepo, ego, amen, 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 ego nukuri nagomba mubyiyumvire vrema, ine nifuna muganize zona, nagomba tujyane ishushani twe na mwebwe, nifuna tiende kushushani, ndabiye umushikiranganji wa mbere muyangane uyu vice president kamenyereye no kuririmba amaririmbo, wamene sana taira na kuimba nyimbo, kuririmbirwa anataira kumuimbirani yebe, manura abakozi b'Imana nimapasa ufungu mutumikizi batumikizi wa Mulungu iyo bateye ikorasi uzi ngati bapereka korasi amene uziba muyakira namwe nta cubahiro duze cyo tuba tutakira amakorasi mukazi yanga tiribe uremero wamene ungarengeze kuti tusaimbe urusengero nyene icubahiro n'Imana wenyine, ngati uli mu mupingo muno woremekeze kani Mulungu mwine wake, ufise ijwi ngati uli na voice hozi kuririmba niziba kuimba nkomeye ngine wolimba nicyo cyotuma nahimbaza Imana, nicani camene cingarengeze kuti erega n'Imana, erega n'Imana.
arinjira. Hamani Hamani Mana aca aragenda anaenda arashika no kwa Moridekayi, anafika kuri Moridekayi ati barantumye ngo tugende, ati banituma tiende ngo tugende tiende ati zona uku sikavuga hano hayo none hani wonyirekera sunga nireke reka kumpumira Moridekayi, ati osa nirekerera Moridekayi bangiriye birabara osa nirekerera tiye kwanisera muro ega aca aragenda anaenda aramwambura impuzu, anamuvura bovara, aramwambika izibwabo, anamuvarika zapfumu, aca arabengera, ananyamura amenye bikorerwa n'ababodigadi, enze anajaira bodigadi amujitira yo gutarika, siyenza anatira bonyamura aho wogira icyubahiro kingana gute wogumana udukoko ukazura dukoro ndi wowe remekeze kabwanju ufunika wasebenzako twina zizunguruka ziko imazunguruka erega edi boso acagenda kumutarika, anaenda kunyamura, aratarika, ananyamura ashira kuri ya farasi, anafaka pahosi. haleluya, Amen. Amen. uku niko Imana iturumbura abayisenga, uku niko Imana ikorera ibyago iturumbuka abayisenga, nongeye kukwaturako cya bindi wasere godemeute, cya bindi wasenga Imana igutangaze, Imana iguturumburire ibitangaza kuko biracyariho. Amen. Amen. Biracyariho, Vikariko. biracyariho, irabifise Imana. Murungu ari navo. Yewe akamana Nzoga aca bwiza. azunguruka Shushani, Anazunguruka Shushani. ko muramubona haya aracariya ku maroboti, Apita ku maroboti kuja. mushikira kandi we yari ku maguru. Yeve anari kumendo. Nabana dushimira Imana, Yandike Murungu. haleluya, Amen. agenda aririmba, agenda aririmba, Anaenda ayimba atahuguye agwamuhe gwamwishe, anaenda mjichiwe chachoka, aramushikana, anamufikisa. nibaza ko Moridekayi we atanamurava uri Imana, Nizo Moridekayi banari kuyagana Murungu ati ndiwe Murungu. yari mu mashimwe, Anari mu mayambiko. naho yari yamaze iminsi 3 umunwa wumye, Ora nari na 3 days Murungu ni woyuma. umukaba ashobora kuba yari yongeyeko, Beo yafunguje, ariko ntaco, koma no igihe kiwe cyari kigeze. yake nari ya Imana igutangaza, Imana igutangaza, Imana yibuka bimwe wasengera, haleluya, waje hano neza kwibuke, Yesu akukumbuka. turafise Imana, ibi bintu byo gusenga turimwo, n'ibintu bikora, twarabonye Imana, turafise intaha irenga imwe, ijambo ry'Imana ritwereka ingene Imana itangaza abantu bayo, ariko mu buzima bwawe n'ubwanje twarabonye Imana. Tuone Murungu. Icya gatatu nagira mvuge, Namba 3 gusenga no kwisonzesha, umwanya uraturega, gusenga no kwisonzesha Pembera ndi gusara chakuri biratuma intsinzi y'Imana igaragara ku basi bacu. kugonjesa kwa Murungu kuonekera pale badani batu. Gusenga no kwisonzesha biratuma intsinzi y'Imana igaragara ku basi bacu, kuonekera igaragara ku basi bacu, kuonekera pa badani batu. hanyuma rero Hamani avuye muri iyo defile pamena nachoka anakomboka, arashika arabwira Zereshi, anauza mkazi wache Zereshi, madamu, ati madamu aurazi yo kuye, ati muzi wakamene nachoka, atuvuye hega mushika, ati wachoka kuti, mvuye kuririmba, ati nachoka kuimba, gutera amakora, kuimba makorasi, ambuye Shushani yose, ati Shushani yose nazunguka, byagenze gutati byagenze amufotokozera, Zereshi asharamuhinduka, Zereshi amucinjira nzeri, asabwe nagira ndakubwira, ati nivyo nikuzeni, uwo muntu akaba ari umuyuda, ati umuntu ngati ni mujuzi, akaba ari umuyuda, ngati ni mujuzi, abayuda muti ame, majuzi ati ame, akaba ari umunyamasezerano, ngati ni wamaronjeza, aha nimwo vyakira, simo ngarandi, akaba ari umuntu avugana n'Imana, ngati ni muntu haleluya, ndi Murungu, akaba ari umuntu aja ku karago, ngati ni muntu wamenangara pa akaba ari mubanza, umuntu aheba irya kandi
zifise muri fridge ngati wamene areka chakudya ku akaba ari mafiriji umuntu chiriko yicara hasi kandi ari umurongozi ngati ni muntu wamene angara pasi akaba kama ari ni umuntu musongereri ava mu modoka yiwe akaza akicara hasi ngati ni muntu wamene atoka mahali akaba popote ari angara umuntu pasi aheba amashuri yiwe byose akamanuka hasi umuntu areka sukuru yake angara pasi akaba ari uwo ngati ni uyo akaba ari uwo mushinga ngati nawe ni uyo muzimbabwe atabwo ndagenda kubwira iyindi nivuna nikunze mbiri yina urapfuye nakufa wafa waenda urapfuye waenda abo bantu ntibahangagwa abo bantu kulibe kubasonda chikumu baheba indya barahuma aba bantu bamene bareka chakudya bamareterera abo bantu baba ku burago barahuma aba bantu bakumupasa bamareterera baba mu ntebe zabo bakicara aba hasi bamene batoka mipando yabo bangara abantu pansi bagera igihe bakubika inda hasi abantu bamene bafika ntawe bagoda abantu pansi bagera igihe bakitembagaza imbere abantu bamene y'Imana bafika ntawe abo barahuma kuko bamareterera icyubahiro biyambuye Imana ikikibambika uremero yamene abo barahuma abamareterera aho abakozi baba baraje akari pamene apo bakuru baku presidence karibu ku meza umwamikazi yateguye atifikani patebo mfumu ya kazi wa mfumu ya bonda cyangwa tester imbari ico ugomba nukuri asuwerusa namuza kuti niuze ni Esther ufuna Esther cyane cyaravuga ati ndafise ikibazo mwami Esther nati imeniri na vuto ikuru baraguzwe tinaguriwa kudara ninde abagurishije nindana nakugurisani ati hari ubundi atari wo mugesera hama ati si wina komandi uyu mudani hamani mwami carashapura kaja karaduga mfumu anakwiya pamene hapo acarasohoka hanze anaturuka panja hanyuma rero banobo ndiposo gerani kuno nagomba ufate iyi position ya gutya nifuna unkare namenye bankarira ubwire gutya titaso rero ndiposo muri kariya gace k'ubuseruko bw'isi kuja kwa kunoti yaziko mu buryo bwo kwicara mukunkara wasanga abakuru bicara mu ntebe bicara gutya bakuru banari kunkara na mwabo wankara sohoka ndiposo mfumo ababaye cyane nchi ya karipa hanyuma Hamani naye acaraza kwa Esteri anabwera kuri Esteri gusaba imbabazi acayikubita ngaho anabwera kupemba chikururukiro umwami acarinjira mfumo angenda atewe ivyo navyo utanguye ati bamene wayambanize cyane ya ugira wongere ko n'ivyo mbonye ufuna utitena bamene naona hari akabodyguard kari iruhande kavyumvise unari kabodyguard keze pafupi kana ati kandi imwami hari igiti yamanikiye Mordekai ati mfumu kuri kimtengo cyamene yenze afakira Mordekai nindukire ivyo nje ndavyongeye ati nindukire baza bamutwara ati yeye nipinda mwe nzima munyamura kare bace bagira gutya baca banafaka kitambara baratwaye bapereka mu gihe Mordekai azari mu nyishu pamene Mordekai yenza nayangidwa kare bariko baraduza Hamani bari mu nyamura bakweteka bari Burundi ngabaye batiguru ngati kweze bayimba nyimbo ya ziko iyi niyo mana yacu ndiye Mulungu wacu iyi Mana yacu uyu Mulungu wacu ituma intsinzi y'Imana irengesa igaragara ku basi bacu kuko kuonekera muri intsinzi y'Imana kuko njesa kwa Mulungu igaragara ku basi bacu kuonekera icyo nagira ndabamenyeshe nuko Imana yacu yanesheje Mulungu wacu Yesu yanesheje intsinzi iri mu ruhande rwacu iyo dusenze rero tukisonzesha intsinzi y'Imana iragaragara ku basi bacu abasi bacu bagakubitwa abasi bacu bagahanwa haleluya haleluya amen amen haleluya intsinzi y'Imana kugongeza kwa Mulungu iragaragara ku basi bacu kuonekera ku badani bacu makamba turafize umukobwa Imana yagiriye operation mu nda ku makamba tirindi musikana Mulungu namuchita operation mu mara yahuye n'umwe mu barozi bahora bamuroga siku limoja nakomana ndi bafwiti bamene benzo muroza uyagira anamushimikira ati umunsi umwe twari mu nama yawe ati dei modi tenze mu meeting yako tuzatwumva umuyaga uhuhuse mu cyumba tukatugiramwo inama inambera chimpepo mu room yamenzi nari kuchikiramo meeting tubona umuyaga uragutari tukagukubita ku gihome ati tinari kuona mpepo ya kunyamura ya kuchaya pachipupa
barakubiswe tinamenyewa turakubitwa tinamenyewa kuko twakubitwa twugaranye tifukwa tinari kumenyewa ni shirumu niyo mvaliwa n'umugabo akubita umugore yamuganye hajya bakora iki mwamuna wamena mamenya mukazi nje yamuvalira ninje niwo ipa ariko Yesu yugaye nta n'abamena koma Yesu ngati yavara kuibe na wamena ngapkanye umugabo wewe mwomena mukamutama ngati ni mwamuna wewe mungapkanye mwamutandika mukazi iswe tinamenyewa barakubiswe banamenyewa ko twicaye ku karago ko twahebye kurya iyi saha nyene ndatangaje abasi b'ishengero abadayimoni abanyamarebokatereido abanyamareba bakubitwa mu izina rya Yesu bakubitwa mu izina bakubitwa mu izina rya Yesu yego amen erega ni Imana usenge erega ni Imana erega ni Imana erega ni Imana erega ni Imana amen ngo barakubiswe akuti anatimbiwa Nyamurozi niwe yabibwira Nyamukobwa vyifwita nari gushimikira musikana hanyuma rero ndiposo uwo yariko arabakubita wamenye nzo batimba bacace iruhande ya Nyamurozi niwe yaga Nyamukobwa anapita pafupi na mfwiti jamani Nyamurozi yari umuntu yigeze kuba ari wo mwishengero ija mfwiti yenze inari kudara yenze mu mpingo baca muci iruhande anamupita pafupi ngo nawe twamenyanye nawe wowe tunatibana waenda muri mucumiti nanga anamurata knife hapa iyi saha nyakiguma kimaranye umwaka urenga carase na ntawe juno ari na kironda cy'akarawanyuye aenda naco kironda ugusenga no kwisonzesha kupembera ndi gusaba intsinzi y'Imana kurengeza igaragara mu basi bacu kubonekera ku badani bacu mu bagwanizi bacu kubonekera ku badani bacu Imana yacu izogumishirwa hejuru ntizemera ku izina ryayo ritukwa sasa bomera kutizira ucakaniragira kandi sozerereko gusenga no kwisonzesha ndi gusara cyakurya biratuma abantu batora idini yacu kurengeza abantu gutenga mpingo wacu gusenga no kwisonzesha bembera ndi gusara cyakurya biratuma abantu bahitamo Imana yacu kirengeza abantu gusanga murungu wacu twasomye mu gihe c'8-17 kaberenga pa 8-17 abantu bo mu yandi moko atari Abayuda abantu bo mu mitundu yena babonye iby'Imana ikoreye Abisirayeli iby'Imana ikoreye Abayuda baca batora idini y'Abayuda anasanga mu Imana igiye gusenga no kwisonzesha kugira ngo abantu batore ibyizerwa byacu ibintu turimo nibyo ibi bintu turimo nibyo Abazambiya benshi barakeneye kubimenya Abarundi benshi barakeneye kubimenya kuko biri mu bugingo byaraturuhuye Imana iduhe gusenga no kwisonzesha kugira ngo abantu batore ibintu byacu kugira ngo imwemu zibabashe zitsindwe haleluya n'aya majambo y'Imana bene data Imana iduhe gusenga no kwisonzesha Imana iduhe gusenga no kwisonzesha gusenga no kwisonzesha bituma ibidashoboka bishoboka haleluya bituma ibidashoboka bishoboka bituma Imana idukorera ibintu bya gituruka sindoheza nakwifuje gusenga no kwisonzesha wigore urwanye umubiri wawe ukora uko ushobojwe n'Imana ugira akanya wowe Imana gusenga no kwisonzesha bizotuma intsinzi y'Imana igaragara mu basi bacu abasi bacu bamenye ko hari Imana gusenga no kwisonzesha kuzotuma abantu bamenya iyi Imana bahindukira ishengero
ryacu bakizwe bakire Yesu bamumenye nk'umwami n'umukiza wacu. Bene data Imana ikugirire neza, Imana iguhindurire ibihe, Imana igurakatore bondegi, Imana igusange mu mubabaro urimo, Imana yibuka imibabaro urimo, igutabara ingome zo gusenga no kwisonzesha kugira ngo uhangane n'ibyo muri ko muragwana. Yesu abahezagire. Amen. Muri iri sengesho tugiye gusenga turahaye kazi umuntu yifuza amaraso ya Yesu. Kuri byose bishoboka